uwo mupfakazi yari atemwe n'abantu bataramenyekana yitwa Emerson Merien, bakaba bamusanze ku rugo iwe ruri mu gacimbiri ka Mwura ku mutumba Gitwaro muri zone Binyuro ya komine Vyanda. Uwamukubise ngo yamutegereye hanze agiye mu bwiherero nk'igihe c'isaha zine z'ijoro, amurengera ko n'ikibanda arahuragura, aja gukizwa nuko bamwe mu babanyi biwe bihuse kuza kumutabara. Umwe mu banyagihugu bo mu gacimbiri ka Mwura arigana uko vyagenze. Yasohotse hanze azabona umuntu amuserutseko azamwirukako, yambaye igikoti kirekire yinyegeje no mu maso, acamuhuragura inkoni, acarapfutse induru atabaza, ababanyi baca baza biruka barashwa baduka. Nuko bagiye kuhagera uwo mubisha yakoze ivyo bintu yamaze kwiruka. Abo banyagihugu baciye bihutira kumunyerukana kw'ivuriro riri muri ako gace, bavuga ko ubwo bari bwinshi muri kino gihe ngo kuko ico gitero caraye kibaye coba gifitaniye isano n'ibimaze imisi bibera muri komine vyegeranye ya Bururi. Birateye umutima uhagaze kuko abanyagihugu baca bagira ubwoba, basubira kugenda amasaha y'umugoroba, imirimo imwe imwe icihagarara, bakaba batekewe n'ubwoba ko ivyo bintu bishobora kuba bifitaniye isano n'ivyo bomva biriko birabera ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi. Abajeje intwaro n'umutekano muri komine Vyanda bavuga ko amatohoza aje yamaze gutangura ngo hamenyekane uwo yaraye hatse kwiha inkumbi n'icabimutumye.